turabifuriza umugoroba mwiza cane abanywanyi b'ibiganiro vyacu aho mutwumviriza muherereye hose irya nino kw'isi. Turabahaye ikaze ngaha kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, mboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane aba yihuta aba ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze rero by'umwihariko muri uno mugoroba wo kuri uyu wa kane turi kw'igenekerezo rya 12 ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze mwese tukibanda ku makuru akomeye cane abakomeza kugenda aravugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ndetse by'umwihariko tukibanda no kuyandi akomeza kugenda aravugwa mu karere k'ibiyaga binini, twibanda ko yari karavugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze mwese by'umwihariko aho muherereye, by'umwihariko abatwumviriza, dore ingingo nkuru rero turaza kugenda twibandaho muri kino kiganiro cyacu kino mugoroba. Amakuru yihuta, amakuru adafise ivumi na gatoya akomeje kugenda aratera ubwoba bamwe rero nuko Pierre Nkurikiye yabuzwe rero irengero mu nyuma yuko bivugwa ko yoba yahunze igihugu ajabukiye hafi y'urubibe Gasenyi Nemba mu binywabi ku munsi w'ejo rero, aho yari amaze igihe akurikiranwa n'inderensi za Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma yuko by'umwihariko zuko rero hari umwe mu bacungera ibohero yari yarungikiye umukuru w'igihugu rero kuri WhatsApp ubutumwa ko hari umugambi wo gutorokesha Bunyoni, kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Uyu mugabo ngira ngo murazi uko asanzwe n'abafise ijambo rikomeye cane nga Pierre Nkurikiye, ariko amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya nuko yamaze kugenda aratoroka igihugu mu nyuma yuko rero by'umwihariko itohoza rya perezida ndetse n'abajejwe umutekano bwa mu gihugu c'u Burundi cane cane aba perezida bari batanguye kugenda barumurondera kugira ngo babashe kuba bomenya aho aherereye, kugira ngo babashe kuba bomufata. Ni mu gihe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero amaze igihe atangaza ndetse akanagaragaza neza yuko by'umwihariko abantu bose bagerageza ndetse n'abashaka kuba by'umwihariko bohungabanya ibintu ndetse n'intovyi ngaha mu gihugu c'u Burundi zigenda zirahura n'ibibazo bikomakomeye cane. Turabigakora mu buryo burambuye, ndakubwira yuko kandi mu ntara ya Ruyigi umukozi akingira rero ishamba riri ku musozi wa Mpungwe yatumye umwana guturira uwo musozi, none yaciriwe umunyororo w'imyaka ishika kuri 40 yose. Turagaruka kandi ku makuru akomeje kugenda aravugwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini cyane, dore ko hakomeje kugenda haribonekeza amakuru menshi cyane nk'uko bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turagaruka kuri bumwe mu bushobozi bw'indege zerutse kugaragazwa n'igihugu c'u Rwanda, ni kajugujugu zisanzwe zikomakomeye cane zisanzwe zifashishwa cane cane mu ngwano, ni kajugujugu zo mu bwoko bwa MI-35 RDF. Icyo ni igihugu ni igisirikare cy'igihugu c'ibanyi c'u Rwanda baherutse kwerekana bwa mbere. Turaza kurabera hamwe rero ubushobozi bwayo by'umwihariko ndetse tumenye nuko zikorwa ndetse nuko zikora muri rusange. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, by'umwihariko umuyobozi wa gereza ya Makara yari yaratanze intabaza bamwima amatwi mu nyuma y'uko nyine haje kugenda harabaho rirasanganya nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu nyuma y'uko gushika ubu ngubu by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda birakomera ndetse biranafata indi ntera nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kenya, imyerekano y'abakora ku kibuga cy'indege kitiriwe Jomo Kenyatta mu nyuma y'uko bari banze yuko leta yogikodesha amwe mu makompanyi n'amasosiyete akomakomeye cyane mu gihugu c'Ubuhinde by'umwihariko yamaze kuba yohagarara. Turabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro vyacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, turifuriza kumererwa neza, tunabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro vyacu. Abatwumviriza bari Burundi, abatwumviriza bari mu bihugu bigiye bitandukanye by'ibanyi, abari mu Rwanda, bari muri Congo, Tanzania, Kenya, Burundi, abari za Uganda ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, turabifuriza ibihe byiza cane.
abarundi baherereye muri Mozambique, muri Zambia, Sudani ndetse n'ahandi, abarundi baherereye ku mugabane w'Uburaya ndetse n'abandi babasha kuba bo twumviriza, turabahaye ikaze mwese abari muri Amerika za Canada, hose turabifuriza umugoroba mwiza cane ndetse n'ibihe byiza bigendanye naho muherereye cyane. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kuri nomboresha kure yacu, sonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, aho twibanda ku makuru akomeye cyane aba ariko aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze mwese rero, areka amakuru yacu tuyatangurira ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Haramaze igihe haribonekeza inkuru ziriko ziranyuranyuranamo hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni inkuru rero ziriko ziravugwa ku bigendanye n'uyu nguyu General Ari Guillaume Bunyoni yahoze aratwara igipolisi c'u Burundi, akaba yarigeze no kuba umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu nguyu kandi yanakorana by'umwihariko na Pierre Nkurunziza na Petero Nkurunziza by'umwihariko ubwo yarari umutegetsi, ndetse akaba yaraje no kuba umuyobozi by'umwihariko ku ngoma cyangwa se kuri guverinoma ya Nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye. Yaje gutabwa muri yombi ariko bitewe n'abanywanyi yari afise ngaha mu nzego z'umutekano ndetse no muri buyobozi ngaha mu Burundi, biragoye yuko uyu mugabo ashobora kuzokatirwa, ashobora kuzofunga ubuzima bwiwe bwose nk'uko yamaze kugenda bisabirwa n'ubushinjacyaha. Amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya rero arakomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biranakomera. Nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye yashyizeho buri umwe wese, yemwe yashyizeho abarondera uyu mugabo ndetse n'abarondera abamucungerera n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye, aho by'umwihariko ngo asigaye arifashisha ubutasi bugendanye no kuri WhatsApp, aho by'umwihariko abantu basigaye baramurungikira ubutumwa hanyuma nawe akaba yomenya icyo ariko arakora. Mu nyuma y'uko rero hahejeje iminsi aravuga ko uyu mugabo yoba yaratorotse ibohero rikuru rya Gitega asanzwe afungiwemo, ariko kandi gushika none amakuru aravuga yuko rero umwe mu bayobozi bakomakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi yamaze kuburirwa irengero. Mu nyuma y'uko rero byamenyeshejwe yuko yararimo aragerageza gucikisha uyu nguyu General Ari Guillaume Bunyoni, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nta makuru adushikiye uno mwanya, ariko kandi ni amakuru adafite ivumbi na gatoya. Pierre Nkurikiye yarabuzwe irengero, mu nyuma y'uko rero bivuga ko yoba yarahunze igihugu ajabukiye hafi y'urubibi Gasenyi Nemba rero mu Binywabi ku munsi w'ejo, kandi aho yari amaze igihe arakurikiranwa n'inderensi za Perezida Nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye. Mu nyuma y'uko rero zari hari umwe mu bacungera ibohero yari yarirukanye, yarungikiye umukuru w'igihugu rero kuri ubutumwa kuri WhatsApp ko ari rero umugambi wo gutorokesha General Ari Guillaume Bunyoni. Aha ngo Bunyoni rero yaratanze imiliyoni 500 kuzomutorokesha akamujabukisha urubibi. Rero amakuru dufise rero atari ivumi na gatoya adakoze amaguru hasi, nuko kumvo zayo mahera rero by'umwihariko uyu mugambi winjiwemwo ibihangange vyegereye neva rero ku butegetsi, ndetse ko by'umwihariko harimo n'indongozi mwibohero, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari ayandi makuru kandi avuga ko Pierre Nkurikiye yoba ari mu minwe y'inyamiramabi, ndetse ko rero igituma hoba hari impuha z'uko rero yahunze, bamwe rero bakaba banakeka yuko rero yoba yishwe, na cane cane yuko by'umwihariko hari umwe mu bategetsi yaduhaye amakuru by'umwihariko ko hari akagwi k'iperereza ry'umukuru w'igihugu ubwiwe by'umwihariko ubwiwe kahawe amategeko ko umutegetsi uzosubira rero kugaragara akorana n'abansi b'igihugu, na cane cane General Ari Guillaume Bunyoni ko rero ategerezwa kuraswa agapfa atakirinze gusabwa. Umwe mu bajyango biwe yabwiye umumenyeshamakuru wacu ko rero by'umwihariko ko batekewe rero n'ubwoba uwabo yoba yarishwe, na cane cane ko ngo yaramaze iminsi rero avugana na barikitse kuri WhatsApp. Benshi rero bakeka ko rero yoba yazize ico basaba by'umwihariko ko yazize icyo ngicyo, bakaba basaba yuko ibishoboka byose ko uwabo aboneka ngo kuva rero ku munsi w'ejo akaba atarasubiye kuboneka na gatoya, ndetse no kwitira telefone ziwe ngendanwa zikaba zijimije. Imwe ikavuga ko rero by'umwihariko turabandanya rero kurondera andi makuru, ibiza kugenda bidushikira turabibagezaho mu makuru yacu aza nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa.
hari amakuru menshi akomeje kugenda aravugwa ndetse aranagaruka ku buzima bwa General Guillaume Bunyoni. Abantu benshi barakomeza kugenda bibaza ndetse by'umwihariko banatekereza neza yuko byoba byiza aramutse acikishijwe. Icakora kuri General Neva rero avuga ko by'umwihariko byoba ari agatangaza ndetse byabigaragaye nkaho agaragaye nk'umusivile cyangwa se umuswa, mu nyuma yuko afise amakuru ndetse by'umwihariko n'inkiko zanga mu gihugu cy'u Burundi zamaze kugenda ziramuhamiriza yuko iyo yaragerageje ko yo mwivugana ndetse no kumutembagaza ku butegetsi. Icakora kandi abanywanyi ba General Guillaume Bunyoni ndetse n'abandi bagiye batandukanye yemwe n'ababarizwa muri CNDD-FDD ntibajya umunwa mu kuvuga yuko bifuza ko ibikorwa bigendanye n'amatora ngaha mu gihugu cy'u Burundi byozatangura 5 uyu mugabo yaramaze kuva mu ibohero niyo yaba atakibarizwa ngaha ku butaka bw'u Burundi, akareba iyo yoba yigiriye nk'uko bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Natwe turakomeza kugenda tubarondera andi makuru akomeje kugenda aravugwa. Mu ntara ya Ruyigi rero by'umwihariko umukozi akengera ishamba riri ku musozi wa Mpungwe yatumye rero umwana aguturira uwo musozi, none yaciriwe umunyururu w'imyaka ishika kuri 40. Urubanza rw'uwo mushinga ntahe rero n'umwana wiwe w'imyaka ishika kuri 16 rwabaye by'umwihariko kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 12 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024 muri sentare nkuru ya Ruyigi. Uwo muvyeyi rero asanzwe anakora mu kigo cya OBPI kijejwe rero gukingira ibidukikije, akaba yagirizwa ko yatumye umwana wiwe rero guturira umusozi wa Mpumbwe uri mu ntara ya Ruyigi. Ishashe rero ikibiriraho by'umwihariko sentare nkuru ya Ruyigi ishashe yaciye ihanisha rero umunyururu w'imyaka 40 nyine gutuma rero uwo mwana mbere akazoriha n'ihadabu y'amahera ashika ku bihumbi 890 by'amafaranga y'u Burundi, atatanze rero akazoca afungwa imyaka y'agasunuzo 490 kandi arihe n'ayandi 500 by'amarundi. Uwo mwana w'imyaka ishika kuri 16 nawe rero yatumwe azofungwa imyaka ishika kuri 2 arihe n'indishi ku biti rero byahiye ingana by'umwihariko n'ibihumbi 100 by'amarundi nk'uko biko biratangazwa. Nk'uko sentare nkuru rero by'umwihariko ya Ruyigi iriko irabisigura kuba rero iyo kuba uwo yatumye rero guturira iyo shamba yaciriwe gufungwa imyaka myinshi, ngo nuko rero ari we yarajejwe gukingira ibidukikije agatuma umuntu kubihonya. Naho rero uwo mwana wagabanyirijwe kuko rero amategeko yubahiriza abana, kandi wewe rero by'umwihariko yagumwe yorohereza senare kuko rero yagumye yemera icaha yongera yagiriza n'uwo rero mugabo yamutumye kugira ngo abashe kuba by'umwihariko yotirira iryo shamba. Twerekeze noneho ngaha mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda turebere hamwe ibikomeje kugenda biravugwa muri icyo gihugu. Mu minsi iheze ubwo bari mu bikorwa bigiye bitandukanye, by'umwihariko harabaye ibikorwa byo kwerekana zimwe mu ndege zikomakomeye cyane. Zimwe mu ndege zisanzwe zizwiho kuba ari ingwanyi nk'uko biriko biratangazwa, ndetse amakuru yihuta adafise ubumwe na gato by'umwihariko akaba akomeza kugenda avuga ko rero ari zimwe mu ndege zisanzwe zizwiho kugwana ndetse no kugendera ku muvuduko ukangaye. Igisirikare cy'igihugu cy'ibanyi cy'u Rwanda kizwi ku izina rya RDF kiraherutse kwerekana bwa mbere kajugujugu zo mu bwoko bwa Mi-35M zerutse kwibikaho rero muri iyi nkuru rero ndabarebera turaza kurabira hamwe rero by'umwihariko ubushobozi bw'izi kajugujugu nk'uko tubikesha inkuru ya Defense Web nk'uko nabashije kuba noyikuraho. Hari ku igenekerezo rya 11 Myandagaro umwaka wa 2024 ubwo kajugujugu ebyiri zo gutwara abantu za Mi-70 ndetse na kajugujugu ebyiri zo mu bwoko bwa Mi-57M z'ingabo z'u Rwanda by'umwihariko zagaragaye ziguruka hejuru ya stade Amahoro i Remera by'umwihariko mu mugwa mukuru w'iki gihugu cy'u Rwanda Kigali, hari ku munsi w'irahira rya Perezida wa Repubulika w'icyo gihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Hari yarahiriraga indi manda ya 4 yo kurongora icyo gihugu nk'uko byaje kugenda biragaragara cyangwa se byaje kugenda biratangazwa muri rusange.
Izi kajugujugu ngira ngo abantu benshi bakomeje kugenda barazitegereza by'umwihariko nk'uko rero ikigo mpuzamahanga c'ubushakashatsi ku mahoro cya Stockholm cibitangaza by'umwihariko ngo u Rwanda rwatumije Mi-45M enye mu mwaka w'2019 ngo ikozwe rero mu ikoranabuhanga ryisumbuye ugereranyije n'izindi kajugujugu zikorwa rero n'uru ruganda yazazibanjirije nka Anivonix nshya rero ifise amabara menshi cyane yerekana moteri zikomakomeye cyane za turbo zo mu bwoko bwa Krimovi Viki Eminazi ibihumbi 2,500 zikora by'umwihariko zikora 2,200 shop imihoro rero ya moteri ikozwe muri Fibrexis zibindi nka moteri ndetse inyuma ikabisa nikora ikimenyetso ca X nkuko bikomeje kugenda biratangazwa naho izi MI 35M yagabanyije rero uburebure bw'amababa ibyongera rero ubushobozi bwo kugwa neza ahantu hagoye ndetse n'ahandi hose hashobora kuba honateza ikibazo. Izi zagaragaye rero by'umwihariko Iroskivator mu mwaka wa 2001 kandi zitangwa mu mwaka wa 2022 u Rwanda rwari rwaguze Mi-17 esheshatu mu Burusiya mu mwaka wa 2014 ndetse na 2015 ngo ugereranyije na Mi-24 zabanje Mi-45M zirafise ubushobozi burenzeho nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda biratugeraho muri uno mwanya. Kuko bikomeje kugenda bigaragara kandi iki gisirikare kirasanganywe Mi-24 ziteye by'umwihariko nazo zijya kumera nk'izo ngizo kajugujugu z'ubwo bwoko kandi zigira icyo bita terminal image gituma rero urimo abasha kubona neza ibiri ahantu bigoye cyane kugera. TV camera nayo rero ituma ibasha kubona neza amashusho neza. Range finder ikoreshwa na za laser mu kubara intera iri hagati rero yakajugujugu naho ubona nicyo bita rero design auto nkuko bikomeje kugenda biragaragara cyangwa nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kuko rero byatangajwe na Russia Helicopters mu ntwaro igira rero harimo misile za ataka ndetse cyangwa se izitwa Shatram Eva zirasa rero ibifaru ndetse za misile zikomakomeye cyane zikoreshwa mu ngwano yo mu kirere air missiles rocket za M-80 cyangwa se 122 hamwe rero n'imbunda y'iminwa ishika kuri ibiri ya 23-MM yo mu bwoko bwa GCA-231 nk'uko biko biratangazwa. Usibye intwaro za Mi-35M rero ishobora gutwara iyi kajugujugu ishobora gutwara abantu bagera ku 8 cyangwa se imizigo ipima kilograma rero 1,500 mu gihe rero ibiro ishobora gutwara mu gihe ari ibiro 240 bishobora gutwagwa ku mugozi uwo hanze nk'uko biratangazwa. Mu bwirinzi bwayo kandi iyi kajugujugu irimo system yo kuyiburira ikoreshwa na radari chafe and fire dispenser cyangwa se bya bintu itera ibyo kwikingira misile air fryer jama ishobora rero gusaputa ituma tumanaho rero ry'umwanzi hamwe n'uburyo rero bwo guhoza moteri yashyushye cyane nk'uko bikomeje kugenda biragaragara cyangwa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu gihe kandi by'umwihariko izi ntwaro ari zimwe mu ntwaro zikomakomeye cyane ndetse zisanzwe ziragurwa amahera menshi cyane nk'uko bikomeje kugenda biragaragara cyangwa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Kugura izi kajugujugu rero byatumye igisirikare cy'u Rwanda kigira kajugujugu zigera kuri 24 zo mu bwoko bwa Mi-17, Mi-24 zirindwi ndetse na Mi-45 enye guverinoma y'u Rwanda kandi ikoresha kandi A109
9 imwe rero n'akajugujugu imwe ya AY 135 kimwe n'indege za G550 ya business jet nk'uko biko biragaragara. Zimwe muri MI-17 rero z'u Rwanda zoherejwe mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo, imwe rero yakoreyeyo impanuka muri Werurwe umwaka wa 2019. Izindi ndege rero zikoreshwa n'ingabo zirwanira mu kirere ni Cessna 2008 Grand Caravane ebyiri zaguzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2021. Izi zatanzwe by'umwihariko binyuze mu nkunga ikomakomeye cyane Leta ya Amerika ikaba yaratanze indege zishika kuri 14 za Grand Caravane X mu bihugu byinshi cyane muri Afrika harimo Tunisia, Djibouti nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Ati Ingri Nirangi mu mwaka wa 2020 yahawe rero amasezerano yo guhindura Grand Caravane ebyiri z'ingabo z'u Rwanda mu mugambi w'ubufatanye rero bwa Afrika ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amaradiyo ya HF ndetse na UHF afise umutekano, night vision imaging system, amatara rero y'imbere ndetse no hanze, ibikoresho by'ubuvuzi, intebe 11 z'abagenzi, imyanya 8 ishobora kuzingwa hamwe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi ni bimwe rero mu bikomeje kugenda biratuma icyo gihugu kirakomeza kugenda kigira igisirikare cy'igihangange ku rwego rukomakomeye cyane. Kuko kandi bikomeje kugenda bigaragara mu nyemerere twongere tunerekeze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho zimwariko mu nyuma yuko haza kuba ikibazo cyo kurasigwa muri Ingereza nkuru ya Makara. Amakuru yihuta adafise ubumbi na gato yerekana yuko zimwariko hari harabanje gutangwa umuhuro. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeje kwibazwa ibibazo bijyanye n'ibyabereye muri Ingereza nkuru ya Makara, kuko inyandiko ya RFI zagenzuwe zibitangaza. Umuyobozi wa gereza rero yari yaraburiye abayobozi ku byago byashoboraga kuba rero muri Ingereza ya Makara mbere yuko bagerageza gutoroka mu ijoro ryo kwigenekerezo rya rimwe rishira rero kwigenekerezo rya 2 Nzeri. Uko rero abayobozi babivuze bituma rero imfungwa zishika ku 131 zasiga ubuzima. Joseph Yusufu Mariki rero yaravuze Kinshasa ibyumweru bibiri mbere yuko rero ibyabereye imakara biba agiye i Paris mu Bufaransa kwivuza itike y'indege rero iteganya gusubira i Kinshasa ku igenekerezo rya 15 Nzeri. Abamwegereye bemeza ko rero by'umwihariko ihagarikwa y'irumwa cyangwa se ibikorwa byo kumuhagarika rero biri gukorwa bidasanzwe, kubera ko rero ibyo abayobozi ba Kongo rero bavuga ko ari ugushaka gutoroka byashoboraga rero kwirindwa nk'uko rero abegereye uyu muyobozi bakomeza kugenda barabivuga. Mu gihe rero cingana n'umwaka uyu muyobozi wa Minisitiri y'Ubutabera yamenyesheje Rose Mutombo rero wari Minisitiri w'Ubutabera muri kiriya gihe ko hashobora kuba rero ubwigomeke muri Gereza ya Makara ndetse n'umutekano ukaba udahagije, ariko Joseph Yusufu Marikere ngo nta gisubizo kizima yahawe n'ubuyobozi bwe kugeza muri Werurwe umwaka wa 2023. Gereza yari ifise abagororerwamo bashika ku bihumbi 11 kandi benshi rero bapfaga bazize indwara zandura nk'uko biko biratangazwa. Ukwezi kumwe rero mu nyuma yaho umuganga wa Gereza niwe rero uwo watanze umuburo ku bucukike bukabije cyane mu ibaruwa yanditse asobanura imfungwa zirundanye baryamye hasi canga se mu bwiherero, ndetse abafunzwe rimwe na rimwe rero biba ngombwa yuko rero bajyama umuntu agashobora rero guhindukira adashobora kuba yohindukira. Muri Mutarama umwaka wa 2024 rero igihe umubare rero wiyongereye ugera ku mfungwa zishika ku bihumbi 14, umuyobozi yaratanze intabaza kandi by'umwihariko yibutsa Minisitiri ko byihutirwa gutabara Makara binyuze mu irekugwa ry'agateganyo kugira ngo rero birinde icibi, ariko ibi bisa nkaho rero bitabaye, kuko rero muri Nyakanga imfungwa 1000 rero zongerewe muri Gereza nkuru ya Makara, ibyaje gutuma hagaragara isanganya rikomakomeye cyane. Kugeza ubu ngubu rero hari kwibazwa ndetse by'umwihariko kanatekerezwa igishobora kuba cyokorwa, ndetse haracyariho gushakisha zimwe zaba zaratorotse nk'uko bikomeje kugenda biragaragara, ndetse abandi batari bakeya bakaba bagaragaza neza ko leta ya RDC yakomeje kugenda iragira uburangare bukomakomeye cyane.
Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko hakomeje kugenda hibazwa ibikomeje kugenda bigaragara, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bagaragaza neza ko by'umwihariko uyu mugabo nubwo yoba yarahagaritswe yajejejwe ubusa. Dusubire mu masaha ari imbere.